je ndakunda cyane na cyane yaramuvuze nk'umumama wa gospel Rose Muhando niwe mpereye kuko niwe nkunda sana. Sasa rero jewe amaze kumuvugana kaciye kanza nkanavuga ati uyu ntegezwa kumurondera kugira ndamubwira n'uyundi muntu nkunda amundabire. Rero mwebwe nimba mufise umufana wa yaba umuririmbyi yaba umuki mubwira abarondera amakuru yiwe. Batarumvise kiya kiganiro twakoranye ubwa mbere waravuze kuri mu gihugu ca Kenya. Kandi niho duhuriye turi mu gihugu ca Kenya niho dusanzwe dukorera. Rero ndashaka kukubaza ubuzima bwa Kenya ububona gute? Bakunzi b'urubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho uboneye kino kiganiro. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kidasanzwe. Munsi dufise umutumire muri studio zacu. Munsi ni special interview ikomeye cyane. Uherutse twarakoranye n'uyu unye mubona ngira ngo yitwa Vestine nkuko yabivuze. Rero uyu munsi naho ngomba ndamubaze impamvu yarashoboye kuza kwifatikanya natwe muri kijya kiganiro, ukuntu yashoboye kuvuga yuko ari umufana w'urubuga rwa Pisco Entertainment and Media. Ariko reka ndeke kubatevya gatoya, dushaka abanze atwidondore gatoya, atubwire n'impamvu yashoboye kuba akunda urubuga rwacu rwa YouTube rwa Pisco Entertainment and Media. Nkwibutse ukabukiri uri mushasha ubonye kino kiganiro cacu, ugire subscribe, ugire na like, uze kuduha naga comment, utubwire ikiganiro kuntu wacumvise cuno munsi. Bibaye ngombwa ugire na partage kugira ngo uzogihe abagenzi bawe nabo bashobore kumenya runo rubuga rwacu. Ndaguha ikaze Madame Vestine. Bonsoir cyangwa bonjour. Ndashimana, ndakomeye, nawe umerewe gute? Je n'amahoro meze neza, ndashima. Ndakumbuye, haraciye nk'amezi nk'abiri. Navuze ati n'ubu ndagaruka. Karibu sana. Ndakundike, bandanye twiyagira akaryoshye ko muri Pisco. Ano rero ngahanye natwe dushaka abantu bo kwama batugendera bakatubwira ukuntu ibikorwa bya Pisco Entertainment biriko bira Singiza akazuba keshe ngemanze ubanzumira amateka toya kugira ngo akajwi kabanze kagororoke. Akajwi kabanze kanyene. Okay, Vestine, karibu sana kandi mu kiganiro. Ndakuramukije cyane, ndanezere no kunyeno nyakiriye neza. Ubushize naraje ndakubaza ibibazo, umunsi nawe ngugomba nawe ngo ngomore ibibazo mumbe byinshi. Byose ndakubaza ibibazo byinshi kuko uyu munsi nza kukubaza ahanini nshaka ubwire n'abariko baragukurikira impamvu ukunda runo rubuga rwacu rwa YouTube rwa Pisco Entertainment and Media. Sawa, kuri y'abastari. Hari abastari benshi, hari n'abakuru b'igihugu, hari abanyakubahwa. Ibyo utaruzi uco bimenya winjiyemo. Je ndakunda cyane na cyane yaramuvuze nk'umumama wa gospel Rose Muhando niwe mpereye kuko niwe nkunda sana. Sasa sinarinzi ko yavukiye mu Rogoro, sinarinzi yuko Yesu yamuboneke yavise imyaka 7 kizwagiwe ko yabanje kugwara. Rero byinshi nagenda bimenya kuko jewe kera naramukunda, ntazi n'igiswahili, ntazi ibyo ari kararirimba nkakunda uko kumwe nacangamuke go jewe ibintu bicangamutse nyene. Sasa rero jewe amaze kumuvugana kaciye kanza nkanavuga ati uyu ntegezwa kumurondera kugira ndamubwira n'uyundi muntu nkunda amundabire. Rero mwebwe nimba mufise umufana wa yaba umuririmbyi yaba umuki mubwira abarondera amakuru yiwe.
sinzi niyo yakura. Barashobora kubyandika muri comment nk'umusitari bashaka. Hariho n'abansabye yuko no baronderera amakuru ya Mwezi Gisabo, narakoze ico kiganiro. Abandi baransaba ko no baronderera amateka ya Rwagasore, barambwira yuko norondera abantu bitwa ba Obama, byose narabishizaho. Abandi barambwira yuko bakunda abasitari nka ba Lucky Dube, ba Koffi Olomide, byose biri ngaho. Rero urashobora kwandika no muri comment nti turashaka kumenya uyu muntu yabaye intwari gutyo. Ego hama tubandanye n'ikiganiro cacu. Wavuze yuko wewe waje kubera wabaye umufana wa runo rubuga kubera wabonye nashoboye gushira amateka hanze, amateka y'umuririmbyi aririmba gospel yitwa Rose Muhando. None waciye uraba ico kiganiro ca Rose Muhando canke n'ibindi urabiraba? N'ibindi ndabiraba, ariko hari kigenda kigukora ku mutima. Hariho umuririmbyi bufana utaza haturuka, wumva no mu Tanzania, aba muri Nigeria, aba muri Amerika, mugabo ntuzi amateka yiwe ivyo yagiye arahura navyo. Rero kugenda kumviriza ikiganiro bituma wumva amateka yiwe, intambwe agezeko, nimba kiriho, amateka yanditse, ucurushirizaho kumukunda. Okay, urakoze cyane. Ndumva wewe urabitahura, urashobora kuba utahura ibiganiro tubashikiriza, ibiganiro tubategurira. None kuva wewe utanguye kumviriza ibiganiro tubategurira, nikihe kintu wewe wumva cyagushitse ku mutima nkuko uvuga uti jewe noshobora no guhamagarira abandi kugira ngo bakurikirane ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa Pisco Entertainment? Ikintu cyashyize ku mutima ni ishaka ryawe, ikintu cya mbere. Courage bro. Yeah, asante sana. Asante sana. Asante sana. No, nkuko perezida wacu avuga ati je nkunda abajene, kandi iyo nkunze abajene ngira n'ivyumviro by'abajene ubusingi mu batamu. Je undi umusore aka video nabonye ryari. Rero wewe bandanya ngira ngo ugire courage kuko byinshi beshi bamenye ibintu batari bazi. Okay. Nukuvuga ishaka giwawe ukungene uri ku kivi, shene yawe ngene iri kirakora mu misi iza amatunda izokwama, niyo azoha courage abandi. Kuko uzovuga ati je natanguye ukumfise umuforowazi umwe, amaviews ndonka 200 araduga arashika kuri 30 kwijana, ngeze kuri 500 ubu ngeze ku gihumbi. Natanguye umushahara ndonka ubu nawe no wewe ukorera ukwezi kose, we ntosha kuronka cyane ntiwondusha. Ayo niyo matunda. Rero niyo mpamvu ndakwankuraje, ndakugira we courage, sababu mbere ni pazuri kabisa. Urakoze cyane, ariko twebwe ntidukora kubisanzwe runo rubuga rwacu nuko tutaramera nk'abatera imbere. Ngira nkuko nabisiguye mu kiganiro giheruka, uburyo ntiburashobora kuba neza kugira ngo dushobore kugenda kurondera ibiganiro ngo dukorane n'abakora imirimo yabo kugira ngo nabo bashobore kuba boshobora kwankuraja nk'abandi bantu abonayo bafise ubwo buryo canke yo bafise ibikorwa mva bwenge yoshobora gukora mugabo akabura aho abihera. Rero mu minsi iri imbere dushobora kuzogenda turondera abantu dukorana dukorana bashobora kuba bavuga bati twebwe twatanguriye aha tugenda tumeze uku tuduga uku. Izo ntahe nazo nizo zizotuma n'abandi bashobora guhaguruka gutera imbere. Ngira ngo rero hariho abantu baba batarumvise kiya kiganiro twakoranye ubwa mbere. Waravuze kuri mu gihugu ca Kenya, kandi niho duhuriye, turi mu gihugu ca Kenya, niho dusanzwe dukorera. Rero ndashaka kukubaza ubuzima bwa Kenya ububona gute? Mu bisanzwe ugiye kuraba isi yose isigaye rimwe. uretse yuko amahera ariyo aba ari hejuru y'ayandi. Ugiye kuraba nk'ikintu kigugwa amajana 2 hariya, ugiye kuvunja amahera usanga ari the same.
gusa rero akarusho kaba kahari nuko hamwe hamwe usanga ibintu biboneka byoroshe kandi naho ugasanga biragoye twe ntiwacu igitoro kiboneka neza ariko nyino naho gitoro kiraboneka no kuvuga ibintu ucubiro nka byoroshe amahera araboneka hariya naho acaha ubukene bw'iki bw'agafaranga ariko bya bintu ugiye kubiraba usanga ari deseme ya mahera yino nubwo wowe uyafise ugiye kuyasumisha uzana utuntu mu kuboko uku cyo kimwe na hariya isi yose ni imwe uretse ubusumbane bw'amafaranga. Okay, uravuze ati isi yose ni imwe kandi ugiye kubiraba uravye ubuzima ububayemwo uzusanga isi ari nkaco kimwe nivyo. None uhaye uraba nko mu mibereho y'abanyagihugu ukuntu babanye ubona bimeze gute? Muri make abanyagihugu tubanye neza turahana kabisi n'agahiye uretse abantu biyibagirwa ko batari wabo bakaja kubacokota nabo barabomeka kuko na hariya mu gihugu ntugenda gucokoza mugenzawe afise ingena kwivuna na kwivuna rero je nuhamagarira n'abandi baje gupambana kurondera ubuzima kuko ricabazanye bakareka kwibagirwa hariho naho rambona ari mborerwa ku murango biramara maje birateye isoni kumwene tuza imisi 3 mu nzira n'uburuhe n'akantu ushitse no kacuba imborerwa wasize umuryango hariya wawibagiye ahubwo wagiye kuzana umundi mugore wewe ukora ibyo Imana irakubona si byiza. Ego ngira ngo barabyumva si byiza kandi uravye imico yiwacu uvuye mu gihugu ciwacu c'u Burundi si ngombwa uce uhindura imico ngo uce wifata nkuko uri imvukira yo muri ico gihugu kindi uba wagiyemwo. Turacakeneye ya ndero yo kuziko kandi n'abana turiko turavyara turagerageza tukabarera kujyanye natwe batureze. Ariko rero ngahanye ndashaka kukubaza imikorere ubuzima tuvuge ubuzi bwa hano onye buroroshe kuboneka ku muntu w'umunyamahanga java nko mu gihugu c'u Burundi canke mu Rwanda canke avuye muri Tanzania arashika ngahanye bikamworohera akuronka ubuzi. Tubwire wewe ukije byari bimeze gute? Tubwire intambamye mwahuye nazo ko ukivuye hariya sinzi ngira ngo igiswahili we wari ukizi kuko ngira ngo nkaho uvuka basanzwe bavuga igiswahili kuko hano muri kino gihugu mbona bavuga icongereza n'igiswahili n'izindi ndimi. Izo zindi ndimi za ibikuyu za sinzi sinibaza yuko wari uzizi antuka ngira wari uzi igiswahili. Wewe ukivuye hariya anye byari bimeze gute ushitse ngaha? Ubuzima bwarakoroheye kumenyera? Ikintu cyambere cyo kigora abantu benshi bavuye mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda ni iki? Igiswahili rurimi kuvuga byonyene. Rurimi rurabagora cyane, hariho benshi usanga bavyumva kubivuga bikabagora. Bandi ugasanga barapfa kwitamo kuko bavuga ati aha twavuye mu gihugu reka dupfe kuvuga badutwenge tubandanye ubuzima. Asanga icyakubwiye cy'umwishuye batwenga hari abagutahura nabandi baguma bavuga ati je nshaka kugumuvuga kugira bakumvirize. Rero ikintu twahuye naco cyagwa rurimi kindi nacurambaje ati ngo kuronka kazi ino ni gihugu kimeze fresh kubera iki abantu baho nabwishimo bafise. Hari iwacu wahejeje amashure uvuga ati genza jya mu biro nani nandiki, ariko ngaha bashaka kukubwira ati wewe genda ukora akazi ko mu nzu ukagakora kandi warahejeje wewe uvuga ati bora pesa mahera ntaza yiyanditse ko munakoza akazaka bakubwira ati genda utori yarara hariya umenya yuko bikuzanira amahera urabikora hejeje ukambara neza kandi usanga abantu bino bari mu buzi bumeze nabiganca kandi ariko biyambariye neza. Abakora umujengo bagiye kubaka bagenda yambaye nko kumenga agiye mu biro yashika kuri ya shanti akaca yishanja akaca akora akazi atache ku mugoroba nushaka kumenya yavuye yifitiye n'agafaranga kiwe. Rero ikintu rero nanezerewe kino gihugu nta bwishima abantu baho bafise burakazi kose barakubaha kandi nta muntu azoza kukengerera ngo uri gukora aka kazi bavuga ati bora kana kupea pesa kuna kitu ingine. Urakoze cyane guys, mwabyumvise abantu bino ntibashobora kugaya ubuzi akazi kariko kose kakwinjiriza inoti uragakora. Ego hama nari nakubajije urabye uraba nk'abantu bava mu kindi gihugu
baje muri kino biraborohera kuronka akazi mugabo bambwiye yuko ururimi ari rwo rubagora ashika aronka akazi ibyoroshe canke abanza akumenyera klima yaho hantu akabanza akamenya n'ururimi ya biravana n'uwamutumyeko nimba wamutumyeko hariho chantier kanaka bariko barangaje abakozi canke hari ahantu kanaka bamutumye umukozi aragashikira ko kandi avuye hariya bikoro hariho n'abaza bashikira ku buzi batabanje no kuruhuka. Nigiki woshobora kubwira imbere yuko turangiza woshobora kubwira nk'abantu bariko baripfuza kuja mu makungu? Abantu bifuza kuja mu makungu muve muhira mwabanje kuvyumvira neza koko ndavuye muhiri wacu ngomba ngende mu makungu ninshika bizogenda gute. Cyambere ntugaya akazi, icya kabiri wibuka icyagukuye mu gihugu ukora icyakujanye, icya gatatu wikuremwe ubunebwe ukora icyo ari cyo cyose kikwinjiriza amahera, icya kane ntiwishinga abantu baho ugumane kakaranga ko mu gihugu. Maisha ni shwari. Urakoze cyane, reka ikiganiro tukigarukirize ngaha, ngira ngo nitwasubira gukenera mu nyuma uzogaruka dukorane ikiganiro usigurire abantu. Yeah. Urakoze nawe ndagushimiye cyane kubona wanyizeye ukantumako. Bazi si bya bose. Bumufana wiyibura bikatazoza. Urakoze cyane. Urashobora ngira ngo kugenda sikare ndasezera bano bantu. Murakoze cyane mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira kuva ku ntango gushika hano twari tugeze. Imana ibahezagire. Iki kiganiro twari kumwe n'umutumire wacu yitwa Vestine Ninazwe. Naho ubutaha rero ukabutaragira subscribe, ugire na like, ushiremo na comment utubwire ukuntu tugiye kuza turakorana, bibaye ngombwa ugire na partage. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Psychologue nije nayo nabatunganirije kino kiganiro. Naho ubutaha mugira umugisha. Thank you.